Izi telefone ni ibikoresho byiza cyane. Ugomba kwiga ijambo ry'Imana, telefone ni igikoresho cyiza. Ugomba kurondera amafaranga, telefone ni igikoresho cyiza. Ariko hari igihe dusanga twatwawe na telefone. Ubu hoho naba Bibiliya tubagendana mu telefone, urashobora gusanga umuntu yicaye mu rusengero acuritse umutwe mu telefone. Warunguruka ukamusanga ari kuri WhatsApp, ukamusanga ari no ku stati. Basi tumusamara ari nk'umuntu basi naho nyene bitari bireku. Uri kuraganira n'umuntu naho twicaye mu rusengero nawe wibereye kuri stati, cyangwa ugasanga umuntu yibereye kuri Facebook, cyangwa ugasanga umuntu yibereye muri galeri. Ayo mafoto uri kuraraba uyamaranye iminsi, ariko Satani araguhenze, ucuritse umutwe mu telefone ngaho ugeze muri twa dufoto wo kubona gatoki ugumugira gutya gusa. Turi mu rusengero ariko telefone zadutwaye. Kandi ukoresheje telefone hari igihe ushobora kwisanga no mu gitondo umuntu avyutse utaranasenga, atanukuguru urakoza hasi, ugorora ukuboko urondera telefone ahantu iri. Uyikozeko namba ufise utumega, ubwo nyene wamaze gushiramo connection. Ati ubwo nta bantu baraye baranyandikira, kandi nta n'umuntu mwararanye idiri uhava wibaza ngo wamutebeje. Ngaho uragiye kuri WhatsApp ushobora kumva ngo alert cyangwa ngo harabavye ati tabaza. Ayo n'amakuru utanguye kwakira mu gitondo. Uzava ngo hana kahahiye, cyangwa ukazibona ibiziga by'abantu biriko biratembera ngo nisanganya ryabaye ribereye ahantu hanaka. Uracari ku gitanda, ukaza kwisanga namba uri umunyakazi, amasaha yo kuja ku kazi arageze, ukiri ku telefone uvunduruka wiruka. Hageze gusenga ni nka kwa kundi bavuga abana ba ruguru hari kera, rimwe bavuga ngo koga kanyeshuri. Ukaca usanga natwe mu gusenga turiko dusenga nk'aboga kanyeshuri. Kubera iki? Umwanya twawutakarije mu bitari bikenewe. Ndabasabe rino terambere twige kubana naryo ritaduhungabanije, ritagize ico ritwicira mu by'ubuzima bwacu.